Nk'uko abo bashakashatsi babivuga, abamenyeshamakuru biyunze muri Forbidden Stories, amasoko yabo ateye amakenga, bagatanga akarorero mu babajijwe nk'abanyakanada Charles Onana na Judy Rever bafashe iya mbere kugira bahakane ko atahonyabwoko ryabaye, canke Charles Ndereyehe aregwa ko ari mu bakoze ihonyabwoko, ariko we akavuga ko ari mu bakorewe amabi n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Be na Paul Rusesabagina yerekanwa nk'umuntu aharanira agateka kazina muntu kandi atari vyo namba. Ivyo bikaba vyerekana ingene amatohoza bise Rwanda Classified ahengamye. Uretse abo, hari n'abandi Forbidden Stories yagize amasoko yayo kandi bafise iyo ngendo nyene, banarangwa n'imvugo y'urwanko. Abo ni nka Michela Wrong, umumenyeshamakuru w'umwongerezakazi, hamwe n'ishirahamwe Jambo Iceberg rigizwe n'impunzi z'abanyarwanda, abenshi ari abana b'abakoze ihonyabwoko, ariko nabo nyene bakaba bakurikiranye ivyiyumviro vy'abavyeyi babo. Abo bashakashatsi berekana ko ivyemezo abo bamenyeshamakuru berekana atagishasha na kimwe kirimwo, kuko basubira kwisunga igikoresho c'ubwenge logiciel mu gifaransa citwa Pegasus, bavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwigeze gukoresha mu guperereza ku bantu bamwe bamwe kuva mu 2017 kugeza mu 2021. Mu burorero bw'abakurikiranywe n'iyo Pegasus havugwa abatemera Paul Kagame, eka na bamwe mu bari mu mugambwe FPR uri ku butegetsi nka Tarcisse Karugarama yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane, hakaba n'utavuga rumwe na leta Diane Rwigara yabuze se wiwe Assinapol Rwigara, umwe mu bafasha cane FPR mu butunzi, yapfiriye mu isanganya ry'imodoka mu 2015, ariko Diane Rwigara we akemeza ko yishwe ariko ataka ivyemeza cigeze cerekanwa. Forbidden Stories ivuga kandi ko iyo Pegasus yakurikiranye Karine Kanimba, umukobwa yarezwe na Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina abo bamenyeshamakuru bamuvuga nk'uharanira agateka kazina muntu, akaba yaravuzwe cane ko yatabaye abatutsi benshi mw'ihoteli Mille Collines igihe c'ihonyabwoko. Ivyo navyo bikaba mbere vyanavuyemwo ireresi yiswe Hotel Rwanda. Ariko rero ngo amatohoza atari make yakozwe kuri Rusesabagina yerekana ko harimwo ububeshi bwinshi, ahubwo ko ivyo yakoze atarukundo rwarimwo, kuko abo yarokora yabikora ari uko bamuhaye amafaranga kandi menshi. Mbere mu nyuma akaba yarashinze umugambwe MRCD urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uwo mugambwe ukaba ufise n'ishami ry'abitwaje ibigwanisho FNL bahora batera mu Rwanda. Ikindi abo bashakashatsi banegura ni ingene abo bamenyeshamakuru berekana ko igisirikare c'u Rwanda carungitse abasoda mu buseruko bwa Congo gufasha umuhari M23. Ivyo navyo ngo n'ubutegetsi bw'u Rwanda busa n'ubutabihakana cane, ariko abo bamenyeshamakuru ngo berekana cane amabi M23 yoba ikora, ariko rero ngo bagaca biyobagiza iyindi migwi yitwaje ibigwanisho yo yisasira inganda nka za ADF, Codeco na Nyatura. Iyindi migwi ikora amabi abo bamenyeshamakuru batavuga ni nka Wazalendo, ahubwo yo ihabwa ibigwanisho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ikabikoresha mu kugandagura abatutsi b'abanyekongo, aho abatari bake batinya ko ari ihonyabwoko ririko rirakogwa. Ngo ivyo bikunyurwa nuko muri ako karere nyene hari umuhari FDLR ugizwe cane cane n'abakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Abo bashakashatsi bakibaza ingene abamenyeshamakuru bagize Forbidden Stories bakomoka mu bimenyeshamakuru rurangiranwa biyobagije ibiranga abo bantu n'ayo mashirahamwe kugira abe ari bo baba amasoko yabo. Ku bw'abo bashakashatsi, ivyo vyose vyerekana ingene ingingo ngenderwako z'amatohoza eka n'ay'umwuga wo kumenyesha amakuru yahonyanzwe. Bakabona ko Forbidden Stories bari kuba barabangiriye imbere yo gutanga ivyavuye mu matohoza yabo, bakarindira kuronka ibintu bifatitse. Bati Forbidden Stories yari gufuma inemera ko hari ivyiza vyakozwe kandi bibandanya bikorwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu kubukura mu minwe y'abariko barakora ihonyabwoko, no gukura igihugu mu kaga ihonyabwoko n'intambara vyari vyagishizemwo, aho abakorewe n'abakoze ihonyabwoko basabanye ikigongwe, hagakorwa ibikorwa vyateje imbere u Rwanda bimwe vy'akarorero. Muri abo bakoze uwo mwihwezo 32 twovugamwo Jean-Pierre Chrétien, Vincent Duclerc, Marcel Kambanda, Hélène Dumas. Abashakashatsi bakaba ari n'abahinga muri kahise, abanditsi Gaël Faye na Boubacar Boris Diop, canke abamenyeshamakuru Medi Ba wa Jeune Afrique, Patrick de Saint-Exupéry,
Guillaume Perrier wa Le Point na Linda Melverne